Alonso ngira twoyaje kuko ni ibintu bigezweho cyane nta muntu atabona yuko basketball y'u Burundi ari uburyo yamaze kubuja mu kuzimu kugeza kuri no mwanya benshi abakinyi twarababwiye kuva ku munsi wa mbere bati bamwe n'abandi bariko baraja kuronderera ahandi bura n'uburamuko baraba ukuntu bashobora kubandanya ino basketball kazoza ku mupira w'amaboko basketball ngahi wacu kasa nka kanse kabisa sagasishora umuri nta muntu numwe atari ko rabibona mbere twamakomeje kuvuga yuko turagerageza kuraba abakinyi bande bariko baragembega aba professionnel bari bageze ku rwego rwiza barabizi equipe ya Dinamo bibazo bivuyemwo abakinyi benshi umugwa Febabu mutwara bigarutse ko nawo nyene ino shira hamwe y'umupira w'amaboko gufatirwa ibihano nino FIBA Africa bivanye nivyo byose byabaye kuri Dinamo kutubahiriza novuga ibisanzwe biri mu makontra y'imyambaro ivyo byose rero byagiye gukwegera karambaraye umupira w'amaboko basketball ngahi wacu mbere bitandukira no kuri iryo shira hamwe bamwe n'abandi rero mu bakinyi abamenyereza bariko bararaba aho bashobora kugenda kubandaniriza ikivi kuko babona neza yuko ngaha nkuko natangwe ndabivuga ati basketball yacu iri mu kuzimu kabisa biraza gusaba yuko iza gucukumbugwa no gukugwa aho iri kugeza kuri uno mwanya ni naho twagiye tubona ano makete maremare mushobora gusanga ku rubuga rwa FIBA cyangwa Facebook witwa Gigi Guillain for the love of the game aho umudwaye sinzi ko twomwita ko ari umukambwe canke mboneza muri basketball niyo terme nziza mboneza muri mu mupira w'amaboko basketball yavuye mu gacerere rero kuba ariko baradukurikirana barashaka kuvyi ni papier zishika kuri zitatu zose yagerageje nko guhanura ego nko guhanura Alonso no mugabo twara Febabu uyu munsi Jean Paul Manirakiza president wa Febabu muri vyinshi twakuyemwo je nafashe yuko ari impanuro z'umuvyeyi kandi z'umuntu ego z'umuntu yakurikiranye basket winararibonye hama yifuza kubona kazoza ku mupira w'amaboko basketball ati nivyo bandanye ukunye tubona ibintu byarayangaye abantu ngira bamwe bati nirumve ko ari bari ko baranka no kumuhanura kuko urabona ko yafashe umwanya kabisa arakompoza ibipapuro bitatu vyose muri make yakugutuye kugiye kuraba yashizemwe ibintu byinshi cyane gose nkora mutima cyane ku bantu bazaga Faransa bo vyirabira kuko nitwo bisigura byose ni impapuro zitatu umuntu agerageje kuzica kuri for the love of the game kuri Facebook uraza kumva yuko ivyuno mukambwe ivyuno ino mboneza uno novuga yabone izuba kuko ari mu myaka ikuze iri imbere hariya ashaka kuba yarabonye byinshi cyane muri ino basketball nawe ntiyashimye kuguma mu gacerera ati reka ntekerere impanuro president twarishira hamwe y'umupira w'amaboko basketball Manirakiza Jean Paul kubwineza yiwe kubwineza kandi ya basketball arara demisione atanga imihoho nivyo ni witwa Dr Rushagwa Bigwi Roger yatwara ishira hamwe ry'umupira w'amaboko basketball hari anye mu ntara ya Ngozi batari bake baramuzi rero niwe novuga yafasha kanya novuga kuri runo gwete yashiza habona ubona ko objet canke novuga mutwe w'iryoke yavuze ati indignation du doigt d'âge de l'Assemblée générale indignation muragishize mu kirundi ati ni nk'akababaro siko akababaro nk'umwe nk'inararibonye jewe ndiko ndagira ndavyaho umupira w'amaboko basket wacu ugeze kugeza kuri no mwaje natangwa mvuga yuko uri mu kuzimu kuko kabisa hajya basketball twarayihambye n'ikimenyamenya turabibona ku Alain kuunye ingena abantu abakinyi benshi bose batifuza no kuguma ngaha kuko barabona neza yuko ntaho bari bubone basketball ishobora kumenera rero iyi indignation gahinda kakababaro kino nararibonye ati reka mfe guterezamwo mpanure nk'umuvyeyi impanuro za kivyeyi impanuro zinararibonye yaboneye izuba abandi muri no domaine turimo muri no mupira w'amaboko basketball ngerageze ntange umuco hama ndabe yuko impanuro zishobora kumvigwa kuko ushobora gutanga impanuro nzifatwa ariko twizere ko muri ivyo yadondaguye Alonso mu mapuro zitatu nukuri yarabifatiye umwanya cyane yarabifatiye umwanya dondagura ikintu kimwe ku kindi amwereka
neza abeka combien basketball yacu agaruka wanashima no ku mpanuro zimwe na zimwe uno atwara FEBABO yazaramusaba ama gagira gucyanya kazimuha ntazigendereko ntazigendereko ariko ibyo byose bikagaruka novuga kuri hano hantu basketball novuga iteye ija canke hano hantu novuga hafiriye basketball akagaruka novuga no kubindi bitandukanye ku bantu bijunja n'ijambo bari muri no assemblée générale notamment novuga nk'abantu atwara seno abaserukira novuga ministère novuga mu vyejeje harimo inkino ku ma assemblée atandukanye hanye yavuba baza bitabira novuga no masambe muga mu gihe novuga babona yuko ibintu bitameze neza no atwara FEBABO novuga ariko aragerengwa baza bakinjura bakuramo kuboko hakirikari kugira ngo ntibibitirire donc ibyo bintu novuga byo muri FEBABO donc ntibize kubafatako ntibize novuga ku byo tashira ibintu nivyo nkuko yagera bidondagura twe turibaza nivyo twarumvise ibibazo byinshi cyane bya Dinamo yagize ariko twari turindiriye nkuko nyene umudwanya yabivuze twari turindiriye nko kubona abari hejuru inyuma y'iki kibazo gishikiye umugwi w'igihugu kuko bujyanye Dinamo giye ntiyagiye ku giti cabo bagiye baserukira igihugu cy'u Burundi uyu mudwaye je ku ruhande rw'wanje ndegerageje kugerageza gusigura mu majambo make mu byinshi nagiye gukuramwo anuko nawe nyene asa nk'uri ko aradoma kuru tukati burya ino basketball yacu kugira ngo ishike nuko uje navuze yuko iri mu kuzimu nuko hata novuga mu bibazo byose mu mupira w'abako wagize nigeze harabuze ukuboko k'umuntu nigeze haguruka umuntu ijunja n'ijambo aravuga muri mu bushikiranganje bw'inkino aravuga muri seno aho hose twari twiteze yuko inyuma y'ibibazo basketball ikuracamwo twategezwe kuca tubona intervention rapide peut-être muri ministère de sport ikindi naco aho hantu nitwigeze tubona me ferme nitwigeze tubona bigaragaza cyane mu gushaka gusa nk'abasuka mu mabisi mu kibazo umupira w'amaboko wacu uri kuracamwo dushire ko kandi seno witwara ni madame Lydia Sekera eske ibibazo byose Dinamo yagize abo bantu bose izo novuga aho hantu hose twiteze inyishu irama yuko bava bafata iya mbere bakajirukangamo bagakurikiza ubipfunsi bagumye mu gacerere nitwigeze tubona bakora ikintu kugira ngo ineza ya basketball isubire kandi garuke rero urumva ko Alonzo ni ikintu kibabaje cyane ari akantu Dorcas je mbona gatoyi kari muri rino kete kasaba novuga ibintu bitatu amusaba ibintu bitatu avuga ati permettez que je vous fasse des propositions constructives propositions qui libérerait le basketball Burundi nyemerera ndabe yuko no guha nk'impanuro zubaka ama izo mpanuro nazo zishobore nko gukura habi basketball yacu y'u Burundi aho igeze kugeza kuri uno mwanya nivyo twavuga muri ati permettez-moi permettez que urumva nyemerera urumva yatakamvye ati nyemerera ndagutekerereza impanuro nizo mpanuro ziri mu bwoko butatu yaciye avuga tugerageze kugira ngo abari ko baratwumva bamenye ivyo bya yego ndaguhitishemo ibi bintu bitatu bikurikira kumbure byofasha no mupira w'amaboko wacu wa basketball yatangwa avuga icambe ati veuillez présenter la démission que l'opinion attend gerageza utanga imihoho gerageza utanga imihoho abantu benshi abakunzi b'inkino benshi barindiriye igishika kugeza kuri uno mwanya tardive soit-elle naho bisa nk'ivyarenganye cyane cyane byatevye gose sera libératrice irashobora gutuma ego abantu bose bazovyakirana ukweze ce qui permettrait au vice-président de convoquer l'assemblée générale demander pour remontrer les choses en ordre bizofasha novuga umucegera cawe ahari uyu munsi kuzoca ahamagara cyangwa atuma ku inama ya bose kugira ngo kumbure bashira ibintu hashirwe ibintu mu buryo hamicaka bibavuze ati si tel n'était pas le cas nimba bitari kuba bimeze uko bimeze uyu munsi itagenze uko naho
donc t'as démissionné, hein? Ati, je demanderai aux membres du comité exécutif qui tiennent encore en vous, mais qui tôt ou tard devront s'expliquer de jeter l'éponge pour vous laisser, l'éponge pour vous laisser et celle dans le navire chavirant avant de toucher le fond du marigot ou de la mer. Ico kintu rero kirahambaye ati aha rero bitabaye muko izi mpanuro zugambere urabona ko donc ta démission kuneza yawe no kuneza basketball no hamagarira abo muri kumwe kugeza kuri uno mwanya bonyene kubwira gute avuga ati kukureka ega nibinyene byatanguye bamwe babona ko ba démission batanguye no kumufata uyu munsi abo mufatanye uyu munsi byitwa yuko bakuyoboka bonyene kugira gute kugukinjurira kukureka wewe nyene no vuga ugume muri ubwo bwato bwawe buriko bugana no vuga mu nkombe ndende kugira ngo uze ugirene uze wimenye ukungene uzobusoza kandi agahanura n'abari abamuyoboka uyu munsi ati mwebwe na mudashaka kubikora uyu munsi bitebuke uzoronka umwanya wo kwisigura cyane cyane yuko izi nkino turiko turavuga iyi FEBABU turiko turavuga si umuntu ku giti ciwiwe neza hamwe rero ku bantu bamuyoboka uyu munsi ni uyu turiko dusubira mu ivyo mudwa yavuze abamuyoboka uyu munsi bagikorana nawe kuko benshi twarabonye baramaze gukinjura arabandi bagiye barabanome mu nyuma abo nyene bari kumwe nawe akabasaba yuko mumwe yokuramwo yozarakinjura bitabaye mu neza nabo nyene bazokwisigura umunsi tutazi rero urumva aho bazosanga nawe nyene ati mwe muzokwisigura hama nawe uno mugabo atwara FEBABU nawe nyene kuneza iyo bidakunze azova yisanga ahubwo ari wenyene ko gwana urugamba rwa wenyene hari ikintu yahereje ko muri zino propositions zitatu avuga ati vous avez d'autres hautes responsabilités dans votre vie de tous les jours. Il sera dommage que ce que vous vivez dans le basketball retombe dans ces autres activités. Urafise ibindi bikorwa byinshi usanzwe ukora mu buzima bwawe bwa misi yose. Bizoba bibabaje cyane kubona ibi bibi biriko biraba muri basketball uyu munsi utwaye nka president bizo gasanga biriko bigenda noneho bikora no kuri bwa buzima bwa misi yose. Aho turavuga nk'ishengero atwaye, turavuga n'ibindi bikorwa asanzwe atwara. Rero nitwifuza ko bishika hajya hose murabizi ko n'umuntu afise utundi tunakora pare ivyo ajejwe muri FEBABU rero byoba bibabaje cyane mu gihe vyova muri vya basketball bikaca byimplika peut-être no kubindi tuta muri vie personnelle vie urumva biba bigoye cyane Alonso. Rero muri make ni ivyo Dorcas ni ivyo ni impanuro ni kugaragaza romoro novuga kuno mu kwino nararibonye uburyo novuga basketball igeze ahameze nabi kuno munsi ariko kandi urumva yuko yagiye arana mu tekerera novuga n'impanuro zimwe notama novuga nk'izi akajambo yarangirije ko ati le doyen d'âge de la AGC de la FEBABU terminerait en vous disant monsieur le président que le sort du basketball burundais est entre vos mains. Isigura ngo ndagusavye muyobozi menye yuko ibihe vy'umugu canke roso sinzi ko donc ugusohoka muri bino bihe bibi muri basketball yacu biri mu minwe yawe ibihe bibi basketball ikora camwo kugira ngo bisohokemwo kugira ngo basketball ibisohokemwo byose biri mu biganza byawe wewe arabandanya ati deme qui ont l'habitude de donner l'espoir aux âmes en détresse. Rumva wewe asanzwe ari no mu nivyiga twako turavuga urumva niyo bagije n'igikorwa asanzwe akora cy'Imana ati wo sanzwe uhezagira abantu usanga usengera abantu bakakira bakagira gute ayo maboko yawe meza ukiza imitima y'abantu imitima usanga tukayikora ko gakira tukabigisha ijambo bagakira mu mitima ayo maboko nyene niyo dusanga sanza amenyereye no bwa gukiza iyo mitima kiza ni basket yacu yapfuye nivyoroshe rero nibaza ko ni basketball yacu nta utabibona aho tugeze aho umwasa agomba
ariko kandi nkuko uno mudwayi yarangije abivuga nk'umukozi w'Imana musabe vraiment yoroshe umutima arekure ivyayangaye abandi peut-être birashobora gukunda bakazoza kubandana ikivi yamaze kudemisiona kuguma kwega nibaza ko Alonso ibintu bitazomuhesha n'iteka ni ibintu novuga bitazomuhesha iteka ni ibintu bitazonahesha n'iteka novuga basketball yacu ho yarigeze ni ibintu rero kumbure ndiko ndavuga abasenga nibasengere novuga kino kibazo nibasengere kino kibazo basketball ega byose vyugariye kuri Apotre bigariye kuri Manirakiza Jean Paul president wa FEBABU kuko byose turabona neza aho umupira w'amaboko uhamaze kugera rero nahiwe kuraba eske ndacafise ivyo ntwara kuko kugeza kuri uro mwanya vraiment sizi ko tuko turabibona twese nimba twege abafana abakunzi b'inkintu tuko turabona ko ibintu vyayanga wowe bura kubibona gute uri president natuje faso kubera ikihiganwa rya basketball itari ko ratangura ega n'aba president babo ati none tuzokinisha bande ko bose baheze bigira none uko utwari iki vraiment utwari iki kuko abo wahora utwara umunsi bose nta numwe cifuza yuko abandanya akora urabona mwikete rindi novuga usanzwe warasanzwe ajeje igisata cyo gutunganya amahiganwa muri FEBABU yashikirije ademisiona donc mu gutanga imiho ari imbozi ibiri novuga yashikirije Dorcas wumve yavuze ati défi technique donc kuvyerekeye ubuhinga intambanye ati impossibilité en tant que technicien d'organiser la ligue si l'OP d'autant disponible. Sur ce point, aucune manifestation de disponibilité des clubs a joué dans le meilleur délai suite à une crise administrative entre eux et le comité exécutif. À l'international, une décision prise envers la FEBABU qui pourrait, Dieu nous en préserve, altérer de plus le calendrier de nos compétitions. Urumva neza yuko ngaha kubijanye n'ubuhinga aramenyesha neza yuko bitagikunze yuko we ubwiwe ashobora gutunganya higanwa kuri no mwanya muke cyane gose usigaye kugira ngo ino calendrier iba iri universelle novuga ku bihugu byose urukirangamisi murabizi neza yuko kibari kimwe cyo gutunganya amahiganwa muri ano ma association ari internationale nk'izi za FIBA baramenyesha aho amahiganwa ahetegereza gutangurira n'ahategereza kurangirira mu bihugu bitandukanye no munsi Dorcas amahiganwa ageze mu mafazi retour amwamwe ariko aranarangira uno munsi biragoye cyane gose yuko wewe ujeje igisata cyo gutunganya amahiganwa ushobora gutunganya ihiganwa byose rimeze neza muri ano mezi nk'abiri asigaye kumbure kugira ngo ikirangamisi novuga cyo guca amahiganwa kizoba cyarangiye niwe yabivuze ngaha ariko kandi hambavu y'icyo onye biragoye kandi novuga no gukorana n'amaklebe kugeza ubunya atavuga rumwe n'uburongozi bwa FEBABU urumva ico ni cyambere kubijanye na défi personnel akavuga yuko enquête académique à poursuivre et terminer et qui me demande beaucoup en concentration et en temps matériel kubijanye no vuga n'ubuzima bwiye bwa misi yose ku vyarasanzwe navuga kurabaza kubona yuko nabonye byamutwara umwanya mwinshi ariko urumva neza yuko kugeza uno munsi atahiganwa no vuga gimirije kuba kuko nta mwanya usigaye uhari ariko kandi n'iryo higwana byaramaze no gupfa ibeskiriganwa ko riba kugira ngo haboneke niyo ikipe izoseruka novuga muri zino nkino nyafrika kugeza ubunye novuga kugeza ubunye atamuhwiwe wo mu Burundi wemere kuzikina iryo higwana umva ryo bakugira ngo rishike kuki donc ni basketball rero hano iwacu ubona ko vyukuri yamaze guhambwa nko wabivuze hakenewe koko abantu bayigarukirako hakenewe abantu ariko kuri abantu bayigarukirako nuko nabo nyene babanza bakagirane ku bwanje babanza bagahabwa n'uwo mwanya kuko nushobora kugarukira kunovuga ku kintu nyeneco akigi donc akifise wa mutima novuga ukongatayeho wo kukigumako kandi cyabaye nabi
rero hasabwa yuko nkuko uno narabibonye abisavye ati ubanza ugatanga iyo miho hama vice president wawe agatuma ko inama yabo bose kugira ngo higwe ukungene ibintu byoja mu buryo. Nuko mumva ivya basketball tubiteba ko cyane twizere ko zino mpanuro bazozikorera ko nivyo twiteze twese nta muntu numwe atokwifuza yuko twobona basketball subira kandi kuryoha gasubira hejuru nkuko vyari bimaze imisi ibi igaragara bitaba yuko birumvikana ko basketball yacu n'aba bana bari ko barategura kuko rabiswa amarigbe yabandanyije kuri kwamye hirya no hino tuko turibaza mbega bari mu academy ya B bazomenera hehe ko bisa nk'ibiko biraduta kwa amazi on espere yuko ibintu bizohinduka bitebuke inyishu zotweba ironke gwinyishu y'ikibazo cha basketball kugeza kuno mwanya. Nibaza ko Alonso sinzi ko yandi makuru mu Burundi twoca tubandanya twonaca gusa kuri classement yeje twako turababwira Destin Maniriyo no mukinyi bandanya yerekana yuko ari umwe mu bakinyi beza bashobora no kugwana kano gashimwe mu ngino zitatu zisigaye gashimwe k'umukinyi yatsinze ibitsindo byinshi kugeza ko no mwanya afise ibitsindo 200 akurikirwa na Darusanze Jean Claude ibitsindo 17 burya kurse nirarangira kuri match zigera kuri zitatu zisigaye byose birabashoboka. Dorcas n'ikimenyamenya nuko ubona yuko umukinya ashobora gutsinda ibitsindo bitandatu mu nkino zibiri bitandatu mu nkino zibiri ejo bundi twabonye ko Palmer atsinda ibitsindo ndwi mu nkino zinga mu nkino zibiri zonyene no ngahi wacu mu Burundi Murangira Ramirez yatsinze ibitsindo ndwi mu nkino zigera kuri zitatu urumva rero Nonda Rusanze Jean Claude Rambarambo wa Dynamique yaramaze novuga igihe kinini cyane gose ari we ari uwa mbere mu batsinda ibitsindo vyinshi ariko ni gice ca mbere cy'ihiganwa Dorcas wabonye yuko carangiye ahanini uwitwa Kesi Jordan ari imbere mu bitsindo afise nk'ibitsindo 13 12 kugeza ubu nyageze yagarukiye ku bitsindo 14 ngira ngo nuko novuga yahavuye novuga afata umwanya wo kuja iyo muri Mozambique nawe nyene kuva garuka suko batagiye baramukinisha urabona yuko byo kugwanira agashimwe ko kuwa nimero ya mbere yavuye nabisezerera nivyo inkino nka zinga zitatu yasivye ari hariya mu gihugu ca Mozambique kugaruka abandi nabo bariko barashishikara barabizi yuko yashitse nka umengo nawe nyene baci bamushira nk'akantu kagapinition ati wowe uburyo wagiye nibisobanutse banza kwanza upoweshe gato abandi babandanye barakora gusa ikiza ku ruhande rwa Kesi Jordan uko igikombe cyoco cha Primus League bazogitahukana mugavye ariko bavyiza utwakanye igikombe katakana abana nako gashimwe biraryoha cyane ariko uko bimeze kose nawe nibirarangira imigwi abasatirizi bamusumbye ibitsindo bingahe wa mbere amusumbya bitandatu wa kabiri amusumbya bitatu ibitsindo muri izi nkino amatukarabaho byongera rero ni kursi ikibandanya uraza kubona yuko muri kursi ni kintu ciza kuri Rukinzo ko ifisemo abakinyi babiri bafise ibitsindo vyinshi muri batanu umva ko ubusatirizi bwa Rukinzo muri ino misi ya nyuma bwakaze cyane gose notamuno Maniriho Destin ibitsindo 20 Bigirimana Isa Warcott ibitsindo 12 ariko ukabona reko nk'aba bandi kumana nako Nduwimana Frank wa Musongati ari hafi na hafi wanashima kuva novuga hatanguye kwibonekeza kwirukankana kure kano gashimwe yamye novuga ari umuntu ari ngaho hafi na hafi cyo kimwe novuga naba ba Destin bande rero ni ikintu ciza kumbure dushobora kubona kurse novuga kugwanira agashimwe k'umukinyi yatsinze ibitsindo vyinshi muri no higanwa kabandanya novuga kagwanirwa ku rwego rushemeye ku rwego novuga bwiza kugeza ubunye nkuko bariko barabitwereka
Nuko rero tubandanye mu mwanya muto turabandanya n'amakuru ku mugabane wa Afrika nababwiye ko saa 6 tuzatwinjiye ku mugabane wa Aburaya turaba izi nkino za Champions League ni byinshi biko biravugwa kuri izo nkino inkuru iko ravugwa cyane muri Afrika Alonso nuko Super League Africaine murabizi yuko uheruka yakinywe n'inkino n'imigwi ine yonyene itahukanwa na Mamelodi Sundowns niyo yabaye ibutware kino gikombe ca mbere cha Super League Africaine rero bariko bara kino kinyamakuru cha Foot Africa kiko kiremeza ko ubuho dushobora kubona muri ino edition ya kabiri imigwi yiyongera ikaba myinshi cyane baravuga yuko imigwi 24 ariyo yoca izokina rino higanwa rya Super League Africaine kugeza ko no mwanya rero nkuko bigaragara nuko muri iyo migwi 24 ni ya migwi myiza muri Afrika kabisa myiza cyane gusumba yindi uraza gusangamo umugwi wa Al Ahly unono yitumwa ko cyane Wydad Club Casablanca Espoir de Tunis Mamelodi Sundowns Simba Sport Club muri Tanzania Petro Atletico de Luanda Tepuisa Mazembe Zamalek RC Berkane Belouizdad USM Alger Raja Casablanca Young Africans ASEC Mimosa Pyramide Al Hilal yo muri Benghazi ino JS Kabylie Rivers United yo muri Nigeria Oroya yo muri Guinea Hamana Etoile du Sahel cyo kimwe na Orange Pirates yo mu gihugu ca Afrika y'Epfo niyo migwi 24 zoja gukina ino tournoi ya Super League Africa mukamuzi neza yuko n'agafaranga burya sina amafaranga make cyane burya no Super League isumba agavalere igikombe igisumbya Coupe d'Afrique yo muri Afrika bisigura neza yuko nk'imiliyoni 10 bazotwara umugwi wa mbere asamahera make cyane ugereranije no kuraba amahera atangwa umugwi watwaye igikombe ca Afrika ca CAN ni Super League ibona ko igituma novuga rishigwamo amafaranga menshi nuko iyo migwi yo nyine ubwabo ifise novuga visibility nini ya cyane visibility novuga nini ya cyane kandi ifise novuga n'abafatanya bikugwa benshi benshi ku buryo buri equipe itegeza novuga kugira ico novuga iganyije cyangwa icironse kuri zino nkino zose novuga izirakina niyo mpamvu ubona ko nabo nyene ku ruhande rwa CAF bagerageza novuga kuyishira iyo migwi bagerageza kuyiha novuga agahembo canke ubushimwe bushimishije kugira ngo bayishigikire bayitere intege kandi ugiye kuraba novuga n'ihangiro nyamukuru ryo gutanguza Super League nuko hizwe novuga n'iki kintu cyo kuvugirane cyo gufasha ino migwi yo muri Afrika kuyifasha donc kuyifasha kugira ngo ije ku rwego rwiza ariko kandi inaronke n'ubwo buryo bwo kwisuganya mu mibereho yabo ya misi yose kuko waza kubona yuko iriya higanwa nivyo rya Ligue des Champions nivyo riri higanwa Ligue des Champions muri Afrika canke iza Coupe de la Confédération n'amahiganwa aza akina novuga imigwi yigenjeje neza iwabo ayo ugasanga rimwe na rimwe hari imigwi novuga kumbure yasubiye inyuma ariko yari igeze kubifise zina ugasanga rero iyo migwi donc